ndabaramukije mwese mukunda Burundi Kingdom TV nkaba ndayipfurije igitondo cyiza n'umugoroba mwiza bivanye n'umwe wese aho aherereye kubari mu Burundi n'abari ku mugabane wa Buraya. So uyu mubona rero kuri micro wundi yitwa Niswire Karine, murashaka kunyita Nis cyangwa mukanyita Karine bivanye n'umwe wese urugezo ashikanako. Uno musi rero twatewe iteka rikomeye cyane ryo kwakira umutumire, sindamuvuze wari we araza kubibwira wenyene. So ico ndabasavye rero mugire subscribe, mugire like, comment na share muri bwa bumwe nyene. Turakunda cyane, BKTv irabakunda cyane. Reka rero nakire umutumire ahambaye, novuga ahambaye kwa jewe ambere uhambaye kubera ivyo akora nibikora inka murabibona mu mwanya. So hingenda kwakire rero mwitwa bande? Ya sali ku mazina nitwa Kaze Eric, ama izina rya kazi ni Ric Shooter. Ric Shooter. So Ric Shooter, ndumva ikintu shooter, murashaka kudusigurira shooter icarico? Mvuze ati shooter, shoot qui veut muri shoot, bon, en français c'est pose. Il y a chaque fois pose ou bien poster, il y a les choses comme ça, oui. Poster uri kugira iki? Umuntu afata poster mu gihe bashaka kugirana kumufotora, suko nico gituma nise Ric Shooter. So turiko turumviriza neza, ego je ndiko ndavyumviriza neza, ndumva urafotora sivyo? None urashaka kutubwira impano yawe yo gufotora? Wamenye ryari ko ufise impano yo gufotora? Bonne question. Ama imbere ko mvuga ko namenye ryari gufotora, bon, maze muri photographie 3 ans. Bon, namenye neza ko nzi gufotora bon muri 2018. Okay. Urashaka kutubwira upresije neza ahantu ufotora? Bon, comment nka entreprise nkorera muri Imamba House, aho niyo nashoboye kuvumbura ingabire mfise aho muri entreprise Imamba House. Bon, kari nari umuntu simple nyene, bon en arrivant dans Imamba House, bon nashoboye kumenya ingabire mfise yuko nshoboye gufotora abantu no gukurayo amafoto. Okay, urakora amafoto ukongera ugafotora, no kuvuga wikorera utuntu twiwawe. Abo rero niyo tuba dushaka mu Burundi. So ego turumva yuko ufotora, none donc kubafotora bono wamaze kubona bafotora ahantu hatandukanye, none wowe ubona inyungu yihe mu gufotora? Mu gufotora bon, mu gufotora ari inyungu mu gufotora wazi gute? Bon, par exemple, bon nka Ric Shooter, mwanja gufotora mu événement, mwanja gufotora mu anniversaire. Bon, umuntu wese azi ko je ndi mu photographe akaba afise nka contact zuwanje aranelefona ati Ric Shooter, dufise event, dufise anniversaire, dufise n'importe quel événement, acha nelefona aho nyene pour tukatupatana aho nyene by telephone. Iyo nshaka ko ari inyungu muri photographie. Nimba atari secret gufotora muri anniversaire, urashaka kumbarira igiciro wofotora? Kaba ushobora kuba mfise nanje nkazoba mfise anniversaire ejo nkaca ndagutumako ukazoza ukamfotora, none ufotora kurangana? Uko bivuze ko bon ndashaka ko ari secret parce que vous savez quoi. Bon, je nk'umu photographe mbashaka gufotora amafoto ari en qualité, n'est-ce pas? Nico gituma ko bon sinshaka kubabwira igiciro bon. Désolé. Okay. None ndakubaze, igihe watangura ivyo gufotora, donc nta muntu yo yarakwinjizije muvuga ati ndafise abagenzi babaranyinjijemo canke iki niki? Bonne question. Ama kugira je bon je muri photographie, bon ndashaka kuvuga ko ahanini ari abagenzi, bon parce que abo bagenzi n'abantu nyene bon wazi iyo mazi umwanya muremure muri kumwe n'umuntu arutumye no gumumukurako, suko utwo tunye tukakugira icyo tugufashije nawe mu buzima bw'iwawe, ukakumukopia nawe nyene ugirane ukora copy code, n'est-ce pas? Amaje twaba bon muri studio nyane Imamba House. Bon, il y a des hommes là abantu babiri ndashaka bon je les respecte tellement, n'est-ce pas? Bon parce que
ibintu byose bakora n'est-ce pas nka bo basanzwe abafotographe kandi bakongera bakayedita ayo mafoto bagiye bafotoye n'est-ce pas amananje icyo nakoze naje bon ukuntu twamaranye igihe kinini naje kuba inspiré n'ivyo bakora suko nkanje nkisanga nje mbaye wiki umufotographe baronsikira akabashobora ati Eric genda udufotore bajya abantu n'est-ce pas naje ngacha nisanga nagiye muri yo métier ya photographie. Okay, so ego ugerageje kuraba ibikorwa byawe umaze gukora kuva ugitangura gushika aho ugejeje uyu munsi urabonamwo donc intambamyi novuga ikintu kiza kikubuza canke kikubloka muri ako kazi kawe ko gufotora? Bon, comme on dit les obstacles ntizibura mu kazi k'umuntu n'est-ce pas akazi kose kaba gafisemo ama obstacle kaba gafisemo ibintu vyiza n'ibintu bibi n'est-ce pas bon muri obstacle je nashaka kuba muri photographie sinova kwa ama obstacle bon sinova kwa ama obstacle ava kuri jewe mu bisanzwe abafotographe nous les photographes vous voyez abantu batubanjirije imbere abafotographe batanguye akazi k'ubufotographe benshi bagiye bandikisha amazina yabo nabi suko gute washaka kumbaza gute bon je nk'umufotographe ndashaka kuba ndi kumwe n'abandi bajama abandi bagenzi biwanje n'est-ce pas wazumva ati ngo vous les photographes ngo muri abantu nyine bakunda abakobwa vous voyez les choses comme ça ngo muri abantu bakunda abakobwa naje ubwanje ivyo birambabaza gose kubera iki ivyo byo kunda abakobwa ni ibintu bitandimwe suko bicha bimbabaza gose kubo sivuze ko abaphotographe bose bafise iyo mal comportement non navuze bagiye bambe batubanjirije ubwambere bamwe muri bo bafise ingeso mbi ubu twebwe anu wose nchifuza mu photographe ngo abaphotographe ngo je vous connais vous les photographes vous aimez beaucoup de filles les choses comme ça oui ça me choque tellement. Nta mugenzi w'umukobwa afotora mwamuzi naye? Oui abakobwa benshi bafotora babagenzi bon nibagino kubabwira bon je sanzwe ndi umufotographe kandi sanzwe nigisha ivyerekeye Photoshop, logiciel Photoshop. Qui dit logiciel Photoshop, c'est un logiciel de traitement des photos, n'est-ce pas? Bon, ndigisha ingene ushaka gutraiter ma photo, les différentes photos, bon, à les éditer sur notre logiciel Photoshop. Kandi bon, uko wavuze ngo abakobwa bon, mfise n'abanyisho biwanje b'abakobwa benshi, mfise n'abahungu nyene mwigisha nyene photo. Bon, ingene bashaka gukora ama photo, les choses comme ça, vous voyez, c'est ça. Bon, je kweri genda umukobwa sidakubesha ngiye gufotora nava ngira ubwoba kandi umvise ibintu bavugayo hama abavyeyi bawe igihe winjira mu gufotora donc urabona birashika yego mugataha mutevye ndabizi ndamaze kubibona ndamaze kuja mu mazi none abavyeyi bawe babifashe gute? Oui, bonne question. Bon uko nakubwiye imbere na mbere uko fise telefone fise adresse yose ni telefone yo anje n'est-ce pas iyo mfise ahantu mavanja gufotora par exemple bon si c'est samedi neza kubimenya lundi ko ahantu nzojya gufotora so mfise ahantu nzojya gufotora nka vendredi maza kubibwira papa et mama uno musi nza gutaha neza parce que mfise ahantu mavanja gufotora umwana w'indero nuko yenda bigenza. Ibyo bintu vraiment biraryoshe cyane hama ako kazi kawe ko gufotora egura fotora none nta kindi kintu wo bukora atari ugufotora apart kubera urabona urashaka kubukora ka ukita muri kariya kugira urondera ubuzima ahatandukanye nta kandi kazi wo bukora ku ruhande? sanzwe ndi photographe nkonke nkabo umwigisha yigisha Photoshop. Nta shure ntiwiga? Voilà, maintenant je suis diplômé. Je peux dire que je suis diplômé. Okay. Oui. None donc ego muri no mwanya uri kuritegura ko nkuru sivyo kandi umuntu ariko aritegura ko nkuru
donc ni exeta mu 13 ni exeta umuntu ariko yitegura exeta ategeza kwitegura en cause et en conséquence none muri uno mwanya nyene uri kubyitegura gute nta nubona yuko wobanza ugahagarika canke byose urabifatanya byose ko ari bibi ari bitatu bon je vous avais dit que j'ai fait 3 ans d'expérience dans mon métier de la photographie. Ça fait 3 ans. À partir de première, deuxième, maintenant je suis à 3e. Je travaille en même temps, je fais quoi? Ndiga, oui. Ok, none abantu bari kwaragukurikirana abantu bari kwakurikirana BKTv wobabwira iki? Donc abantu bashaka kwinjira muri photographe bashaka gufotora nikiye kintu wobabarira? Yeah. Bon, avant chaque fois que photographie, bon, prenez une photo, c'est tellement facile. Vous savez pourquoi c'est tellement facile? Bon, ce qui est difficile, c'est de manipuler l'appareil photo seulement. Bon, que photo une vidéo, ça, bon, nimba ufise nyene umutima ushaka kuja muri photographie parce que nushaka kwatiza umuntu ngo jya mu bintu nyene atavyashaka so ku bantu bashaka photographie kuja muri vie photographique, n'est-ce pas? Gufotora ibintu vyoroshe ibintu très simple. Ya uza kumenya encadrement y'ifoto ibintu les choses comme ça. Kandi bon sifise vyinshi novuga. Ya bo welcome abantu bose bashaka kujya muri photographie kandi abantu bose bashaka uko nababwiye ndumwigisha ndigisha logiciel Photoshop. Et numéro wanje bon c'est 62 00 60 68. Mon Gmail c'est uric44@gmail.com. Sur Facebook et Instagram c'est Ric Shooter. Oui, c'est comme ça. Vous êtes les bienvenus les gars. Okay, jere nanje ejo aho bukera abona ndaje kukurondera ntuzoca ukawuka nzoza kukurondera unyigishe gufotora kana je ndabishaka vraiment ndavose. Merci. So Ric, ego twumvise yuko mukora umwuga no wita umwuga kuko n'umwuga ubeshejeho abantu benshi kwa ndafise n'abagenzi benshi baba bafotora. So abantu ego ni benshi bashaka kuja muri photography bagize ubwoba, urashobora kubaha impanuro imwe nyene yibakora ku mutima hamwe umenga bararose bashaka bavuga kumbe photography raryoshe tuvyuke tuje mu kazi natwe kugira twiteze imbere kuko abajeune barakeneye kwiteza imbere sivyo? Nihe mpanuro wobaha? Yeah. Kuba photographe ou bien photographe, bon c'est tellement simple. Ni manono bahasu. Je nichinjia muri photographie. Nibuka muri 2018. Parce que d'ailleurs ku mutima we wanje n'est-ce pas? Ndashaka kubwiza ukuri wangu. Bon. Par exemple mu gitondo ndashaka gukora ifoto. Mwijoro ndyamye ndashaka kurota bon. Ukurusha gukora ikindi kintu nyene akanusha kudesigninga nyene ibintu nyene wongeretsamo mu ifoto nyene amabuke bwa nkashenza kubimanipula. Vous voyez, nimba ufise rêve ushaka kuba photographe, ne pas peur, n'est-ce pas? Juste et la foi à toi-même, n'est-ce pas? Yizere wenye turashoboye, n'est-ce pas? Nous les jeunes turashoboye vraiment cyane gose. Bon gusa ikintu cy'abajene niki ubwoba, n'est-ce pas? Gutinya, n'est-ce pas? Reka ivyo gutinya, non, lance-toi dans la photographie et ça sera mieux, oui. Bon, sinovuga muri photographie gusa ikintu cyose ubona yuko ufisemo ingabirano ihe mu mutwe yuko gishobora wowe ugenda upfuma uvuga ati mana ngiye kugerageza ariko ugenda babibwiye Imana urabize ko Imana ari imbere. Nashaka uvuge akajambo kanyuma kari ku mutima wawe wovuga nyene wumva akantu nyene utoba wavuze nyene ushaka kuvuga wo katubwiye. Bon abako badukurikira bose bon akajambo kari ku mutima bon ni ikintu cyambabaje gose suko. Bon en arrivant
dans la photographie abantu benshi kumafata ngo vous les photographes vous aimez beaucoup les filles ico ni ikintu cyambabaje gose kandi kino cyanche ni intege suko bon vous mwebwe ko badukurikira none les photographes turatandukanye abantu turatandukanye n'est-ce pas nimba batubanjije bari bafise ingeso mbi zo gukunda abakobwa n'ibiki bon si twese ntumeze uko twese ya ico kintu kiki mu cyane cyane kuvuga cyane guserura nyere kugira ngo abantu bose babumve ko tubwa photographe si twese dufise ama comportement amwe ya nuko nico nye ama merci beaucoup kuba mwamaye kaze muri BKTv mwezagirwa so abantu rero mwese mwadukurikiranye turabashimiye cyane mu Burundi abantu mushaka kwinjira mu photographe murondere Ric mwamwumvise ahakorera Impamba House mwadumvise yabahaye Gmail yiwe yababwiye amazina yiwe murashaka kumurondera hama mukamurondera akabigisha ntibigoye bisaba yuko wilansa gusa yabibabwiye so turabashimiye cyane mubandanye mugira subscribe like share turakunda cyane big up sana